yose idufashe ubumwe ibikorwa amajambere. Ayo majambere ntiyokunda tudafise ubumwe kandi turi binebwe. Tuza kugira ubumwe hama tugakora. Imana bahezagire rero mwakoze. Ego cyane. Kenya twegeranje miliyoni zaba amajana 2 z'amarundi. Ayo mahera rero donc kubera organisation ya diaspora muri cyo gihugu amahera barayegeranya bakayashira mu ndongozi za diaspora nabo bakayashira muri ambassade nayo ikakidufasha ingene amahera yacu ashika kuri konte yacu ngaha ibujumbura. Bibaye ngombwa aho basanzwe bafisaba abarundi bafisa ama societe ari rekoni n'ivyo bihugu barimwo bafisa ama compte bazogira ama transfer kuri konte ya diaspora ngaha. Mugabo aho batayafise tuca dukora n'ubuserukizi bw'u Burundi. Nishirwa rero ciza cyane. Ubuye muzobona ihinduka cyane mutari mwiteze. Kuko ubu diaspora n'ubuserukizi bw'u Burundi mu bihugu dukorana neza cyane. Turafatanye kuko tuvuga tuti ntushobora kuvuga ko userukira igihugu udahura n'abarundi. Dusaba abaserukizi bose b'uru bwa mbere guhura n'abarundi. Hama abarundi nabo ubwabo baritunganya mu bikorwa by'iterambere gufashanya entraide sociale no kwitunganya mu by'iterambere tutibagiye iterambere ry'igihugu. Tugere ku muvuduko ntangere bidusaba yuko abantu bose bipanga. Abari hanze bipanga bari mu Burundi bipange kuko tuje ku muvuduko udasanzwe. Umuvuduko no kuvuga iki? No kuvuga ubu twatanguye gukora. Kare abantu bo muri diaspora twamara umwanya munini dutwitinga aho abantu bapfuye, aho abantu bashonje, aho abantu bagowe. Ubu tugiye gutwitinga ibikorwa. Uno munsi diaspora muri Etats-Unis baterereye ibihumbi amajana 5 y'amadolari. Voilà, tukaca dukoma amashi. Ribere page twayihinduye. Umuntu yibaza ko kironka makuru yo gutwitinga y'uburofa bimwe byo kugenda ukara abantu bagowe abantu bariko baragwana kwa ivyo twitinga no fata ubonera page n'aba journaliste posting ibintu positive ku gihugu mwaronsa akantu keza gapostinga pana gupostinga uburofa none uri kupostinga ibintu agira akamara abantu ntaco yamari postinga ibintu vyinova ibintu bitundi mu Burundi agira ubwenge avuga ati kameme c'est bon nijo je ndabasaba ubu rero mudufashe ama diaspora ku isi murabe umwe wese ariko avuga ibiki kubijanye na diaspora aherereye muri Tanzania twabateguje iminsi 3 idakwira nini tubabwira ko tugiye guca muri Tanzania duhure nabo tuhashitse twasanze abarundi baba mu majana 2 bari batwiteze ntitwari tubiteze abari ngaho baratera amahera yabo amadolari yabo ibihumbi 10 kandi iyo ni Dar es Salaam gusa ni Dar es Salaam yonyene tutaraja Arusha tutaraja Kigoma tutaraja n'ahandi na Nairobi c'est de domaine tutaraja mu zindi ntara zigize Nairobi no Kenya ucumva yuko umuvuduko c'est bon dushoboye ko turiko turaba miliyoni amajana 3 mu bihugu bibiri gusa c'est bon ni neza twifuza yuko igihugu cyose twagize ibiharuro dusanga hamwe igihugu cyose ku isi cyo duha ibihumbi 200 by'amadolari urumva nka Kenya za Tanzania bagomba bashike tugitanguye ari abantu bake cyane donc twasanze yuko miliyoni 7 twoba tuzegeranije ku munsi umwe hamwe igihugu cyose cyo tanga ayo mahera biroroshe rero nka Etats-Unis dufata state yose duhaye $20,000 amahera chatero urumva dufata Etats-Unis ni 1 million Australia 1 million Canada 1 million Africa 1 million hanyuma Belgique 1 million Europe donc c'est déjà 5 millions sinzi ko vyumva biroroshe rero gutoza amahera nisho bituma Burundi wese ari hanze iyo nyubako tuzokubaka tugomba kumubona muri database murakoze urugendo twagize rwa rugendo rw'akazi twagiye uno munsi mu rugendo twafashe ku munsi wa kabiri yahera twatugiye ubwa mbere muri Uganda twaraciye mu buserukizi bw'u Burundi tuva ngaho tuja muri Kenya Nairobi tuva tuji Tanzania hanyuma twari kuba twagiye no mu kindi gihugu ariko twabonye ko tubanza kugaruka kubera ko murazi ko twagize period off akazi twabonye ari kenshi cyane twabonye ko tubanza gushiraho yindi equipe dufise ntikwiye kugira ngo imbono ya diaspora ndundi mu myaka 3 twiyemeje gushikako tuyishikeko na cyane tubanje kugira equipe kuko formation ya equipe nziza niyo ituma umuntu ashika kwihangiro gihaye majambo make twagize ngiriye ko rero urugendo rwagenze neza nkashimira Imana yadushikaye amahoro nkashimira kandi ubuserukizi bw'undi muri Uganda
ingene bwatwakiriye neza n'abarundi basanzwe barongoye bari muri ico gihugu. Nkashimira kandi ubuserukizi bw'u Burundi muri Kenya ingene bwatwakiriye neza urubanza rukagenda neza. Nkashimira cyane abarundi bo muri Kenya bo nyene ubwabo bavuze bati umwanya wo kuba mu buntu butagira akamaro uraheze, reka turengere ibidutandukanya tuba ikintu kimwe. Muri Kenya rero hari imigwi 3 y'abarundi badahuza batumvikana, ubu dushima Imana yuko byagenze neza, ubu barahuza, bafise uburongozi bumwe, bafise imbono imwe, no kuvuga bose no musi babona ibintu cyo kimwe. Nico rero dushimira Imana ko bwa mbere bavyitwayemo neza, nkaca nshimira y'abaraye batowe muri ico gihugu ngene bavyitwayemo neza nabo bakaba ariko bakora neza cyane. Nshimiye kandi uburongozi bwo muri Tanzania yaba nyakubahwa ambassadeur yatwakiriye neza n'ibiro vyiyo twakoranye neza cyane. Nkashimira n'umurongozi w'ico gihugu utwara Diaspora Constante Michel ingene yavyitwayemo neza nawe akatwakira ko organize. Hama rero sinoreka gushima ngo shimira abarundi bose mu ivyo bihugu twagiye turacamwo, kuko twaronse umwimbu urenga cyane wo twari twiteze. Mu misi yahera bavuga ngo abarundi baba ngo muri Tanzania hakujya yuko aba diaspora, ariko nasanze aba diaspora bakomeye kuko batanze amahera menshi cyane. Majambo make rero nivyo nta bindi norenza ngaho, c'est juste gushima. Nkabwira abarundi bose yuko twahinduye ingendo, no kuvuga twaramaze guhindura ingendo muri diaspora. Turi muri diaspora idasinzira yunze ubumwe y'ibikorwa. Twararirimbye imyaka myinshi civugo c'igihugu, le slogan national, tuvuga tuti ubumwe ibikorwa amajambere. Uno munsi rero nk'abantu batembereye isi babaye mu mahanga hirya no hino, no mwanya wo gushira mu ngiro ivyo twabonye, ivyo twari tuzi tumaze imyaka dufise tugashira muri pratique. Umwanya rero w'ibikorwa niwo dushira imbere. Nkagira ko ntera kamo rero abarundi bwa mbere babona ko twokorana babishoboye, ba aplike bazana amadosiyo yabo ku munsi wa gatatu kugira ngo turondere abakozi babishoboye dukorana. Hanyuma nkatera kamo abarundi bari hanze kwitangira inyubakwa twatanguye. Igikorwa twaragitanguye, tugeze ku mamiliyoni y'abamajana 3 mu bihugu bibiri gusa. Uravye abantu bariko baritanga, ni cizere neza cyane ko imiliyadi 50 twifuza gushika ku mezi 3 ko tuzoba dufise kugira ngo twubake. Rero ntera kamo abarongozi bose b'iki gihugu ubwa mbere yuko imvugo ibingira turimvye Burundi bwacu, we Burundi bwacu nyene. Hanyuma duvuze ngo bimwe bikorwa amajambere bumwe bumwe nyene, kuko ivyo twabayemwo birakwiye. Umuntu ataciye ubwenge mu bintu kuva 66 twicana tugwanyana kugera no mwaka, urumva imyaka irenga 60 hafi 70 kameme tugumye dukora amakosa yandi nyene ko baturi kaga koko bavuga. No mwanya rero uko duhindura ingendo kugira ngo tuba abantu nyabantu. Aha rero muri diaspora twaravyumvikanye, bo barabizi yuko turi ku umuvuduko w'iterambere. Mu myaka 3 tuzoba tugeze ahantu hashimishije, niyo twagenda uko tuvyiyumvira cyane kuri plan twihaye imyaka 3. Umwaka wa mbere ni plan d'unification et de construction, umwaka wa kabiri ni mécanisation agricole, ha mu mwaka wa gatatu ni kuzana ama energie renouvelable mu iki gihugu. Rero diaspora ntitugomba kwiba diaspora y'abantu bazi kuvuga cyane b'imvuzi, oya tugomba diaspora y'abantu babahinga bazi gukora kandi bafise ubumenyi mu bisata byose bitandukanye bw'ubuzima bw'igihugu, hama bakagaruka gutera mu iterambere ry'igihugu. Leta dufise no munsi gumitera kamata abarundi ngo mudufashe kameme. Ni umwanya wo kugaruka rero kugira ngo dufashe kino gihugu. Mugani ushobora kugaruka twebwe nyene iyo turi muri ivyo bihugu tuguma turyana nk'aba bantu rwa gasore yavuga. Ni vyiza rero yuko twikubita agashi kugira ngo twubake. Rero nababwira yuko twiteze ibintu vyiza cyane mu mwaka umwe, turakeneye kubona ihinduka. Aha rero mwebwe journaliste cyenda babwira ubwa mbere turabaterereje nkuko nabandi tubikora, kandi nta muntu wadaterereza. Turabaterereje itafari basirimu y'amafaranga 10 y'amarundi basi, umwe wese azoyatange. Ni igikorwa twatanguje kuva ku itariki 17. Twifuza ko itariki 17 y'ukwezi kwa 11 iyi fundraising izobiheze kugira ngo turaba tugejeje dutangure rero gushira ku itafari rya mbere kuva mu kwezi kwa 12. Nta nkeka mfise, nta makenga mfise, kuko umurundi akunda igihugu agiye kuboneka, ubucanga nawe nyene agiye kuboneka.
kuko twaravuze umwanya munini tudakora none ukwemera kutagira ibikorwa ku bagupfuye ni umwanya yuko umuntu w'umupatriote kuri avuga ati kameme ikikwa ni ciza nanje ukoko kwanje nguku interanje ngiye rero tuzotegura umunsi wahariwe igikorwa umunsi wahariwe gukunda igihugu mu ba diaspora bose ku isi aho tuzoba twese tuba turitangira iyo nyubakwa atanumwe avuyemo nonga mu Burundi nuko nyene mwitegure rero ikintu ca mbere support basavye no kubishikana kure mubabwire ko hariho diaspora ndundi idasinzira yunze ubumwe y'ibikorwa hanyuma ivyo navyo rero tuca twirukanga n'umuntu twita umuhimbiri n'umuntu ajejwe kubomora no gusambura no kuvuga n'igikoresho ize turu ni ikintu umuntu akoresha kugira ashike ku kintu kanaka babwiye ati genda udufashe irya diaspora idasinzira wicemo imice 50 umuhimbiri acaza akaca agerageza ko arakora ijoro n'umurango kugira ngo tuje ducamwe ibice dufite intumbero kuyubaka rero wa gasore yarabivuze ngo imihimbiri abasuma n'abambuzi bose yuko akiri muri rwa rugamba rwo kubaka buno Burundi dufite no munsi yavuze ati abahimbiri bisuma n'abambuzi abo bantu bakihari mu gihugu ntibikunda ko igihugu gitera imbere nico gituma no muri diaspora ntitwo kwiyubaka dufisemwo abantu b'imihimbiri barajwe ishinga no gusambura gusa nico gituma tugomba yuko umuntu wo muri diaspora wese aba koko umuntu yabaye hanze y'igihugu d'abord afite cyamujanye yagiye kurondera ubuzima yaraburonse hama ntiyagiye kurondera ingene asambura igihugu ikindi gihambaye mukwiye kumenya nuko twese twita aba patriote yaba uri hano mu gihugu uzabumva ngo genda kundi igihugu ngo ikicemeza nuko umwese afite ibituma vyiwe ubundi ari hanze avuga ko akunda igihugu ariko rero mu majambo make nta muntu akunda igihugu yoryoherwa kibona kiri mu ntambara nta muntu akunda igihugu yoryoherwa abona kiri mu marira nta muntu akunda igihugu yobona igihugu abanyagihugu bakenye bagowe umuntu akunda igihugu avuga ati kubera iki twebwe abarundi kubera iki twebwe tuguma muri bya bindi kubera iki tudahinduka hama akavuga ati ntibikabe aho amaraso y'umurundi aseseka niho byarabaye muri kahise byaratwigishije umupatriote nta muntu n'umwe akunda igihugu yoshigikira uno munsi yuko yobona buno Burundi bwongeye kwadukamwe intambara ico ni cyambere vision 2040-2060 dufise ntikunda mu gihe hari abandi bantu b'imihimbiri je mvuga Joseline barajwe ishinga no gusesa amaraso y'abantu no kuvuga teza kuva mu buntu bw'ubugugu twabaye mu myaka yose hariho inyifato yo guhindura ibintu mu gihugu bitagenda twarabibonye nko muri Kenya nta midugarane none amaraso yasesetse abantu baratora umuti w'ibibazo byabo mu rupfasoni muri Etats-Unis mu Amerika Canada Australia abantu bararengera utugwitugwi kugira ngo bakingire byinshi rero tukibona abantu twita imihimbiri jewe Joseline ndabivuga ndavyemanga umuntu atera grenade mu bantu igihumbi uwo n'umuntu amaraso y'umuntu agaseseka wishe umuntu ntuzi niwe wishe jise uri umuhimbiri wose umuntu nico bituma rero mvuga nti Joseline ivyo ndabivuga kubera ko incungu zatwitangiye aho hambere bagwa gasore bandadaye baratubwiye amajambo akomeye yatuma abantu baba abantu kugira ngo bigende neza ni jise rero kugira ngo twumvikane diaspora twadufisa aho hambere yari diaspora irimwe abantu badafite intumbero uno munsi ni diaspora turimwo ni diaspora y'intumbero shatse kuvuga diaspora y'intumbero no kuvuga diaspora ifise ikigamije dufise rero plan y'imyaka 3 mu myaka 3 dukeneye yuko ngaha mu Burundi bavuga bati abarundi baba hanze koko baraterereye mu guhindura ishusho y'igihugu apana ngo baratereye mu gusambura igihugu no kukizingamika bavuga bati baratereye mu gukiza igihugu no kukirokora na cyane cyane mu guhindura ishusho y'u Burundi haba mu Burundi no hanze y'igihugu rero ndabaterereje ukwemera kutagira ibikorwa kuba gupfuwe ntimuzoze muraza gukamera gusa muzoze muzanye n'amahera sivyo kugira muze muraza muvuga muti twaje interano yacu niyi ariko naje nazanye itafari rimwe ko mwese murahembwa none sivyo umuntu wese ahembwa azane basi idolari rimwe kugira ngo mudufashe sivyo madame muze muradufasha mu bwo buryo majambo make nivyo c'était juste gukenguruka akona ko ndagacishijemwo kugira ngo twese abarundi twikubitagashe ntishobora guma turimba Burundi bwacu bukeye tukabigwa nko mu bantu turimbe Burundi bwacu no munsi ngo abahutu batwa n'abatutsi turimbe Burundi bwacu ngo ejo ngo imigambwe ngo abemera ngo umugabo uri ku butegetsi n'abagwanya ivyo oye byarataye igihe
haya rero nababwira ikuri igihe zoba tugikenye ivyo ntibizohera reka batugira urugamba rwo guteza imbere igihugu kugira urwaruka n'abantu bose baronka akazi hanyuma ubwo rugamba turushitseko urabe ko umuntu wese atavyuka arondera ivyo akora namwe abajournaliste rero hanyuma muzoze namwe izi nkuru muza murazigura kuko nagiye muri ntuzeye Dar es Salaam abantu baza kumfata amasanamu babanza kumpa amahera namwe muzoze murama sivyo ivyo arivyo vyerekana erega kameme n'ivyo ndabivuga kugira ngo ngomba yuko n'Uburundi tugera ku rwo rugero kameme si ifoko mu vyumva kubera no musata amakuru menshi dufise mu Burundi abajournaliste urumva donc bararondegwa mu gihugu giteye imbere abajournaliste ne barondera abantu sizo kuvyumva ibihugu biteye imbere kugira je ngirishe interview ubanza kumpa na Caroline ni blague c'est juste kuko tugomba ko ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu tubizamura twabitanguye rero turi ku muvuduko udasanzwe je ndashimiye abarundi bo muri Kenya Tanzania na Uganda vraiment yabaye example ntaniteze ubu rero tugomba duheraheza muri Afrika y'ubuseruko tuje mu bihugu vya Afrika tuje muri Europe hama tuje muri Etazi kugira ngo umurundi wese twifuza kwegeranya imiliyoni z'abawa 10 z'amadolari kandi mu mezi 3 gusa aho rero abarundi bose baba hanze bumvise ko igikorwa ari cyabo bose bakavuga bati turavuye muri bwa buntu bw'uburofa twamariyemo imyaka yose tugiye muri phase ya kabiri yo kwiyubaka ya phase d'unification kwirondera kugira ngo tugire ikintu cy'urunani nico turimwo ubu nico tuma rero tuvuga tuti abantu bafite intumbero yo kwaba babomora bitegure kuko tugiye guhangana twe tugomba kubaka ubuye tugiye guhangana n'umuntu imisyo yiwe yamuteye kwisa ari gusambura atubaka ko tuzogwana kwe hanyuma ubu tugiye muri phase rero yo kwiyubaka dabo abantu tuba hanze kuko twaragize ibaro dusanga umurundi wese ari hanze atanze $100 tworenza n'imiliyoni 200 z'amadolari donc urumva nta excuse nimwe dufise ngo mu Burundi ntibigenda mu nimeze uku nuko okay niko turaba patriote genda muri Kenya abana nabo patriote namwe yidoga ngo iwacu avuga yashitseyo yahonyoyeyo hama gaterera mu iterambere agatanga iciyumviro hama akabishira mu ngiro natwe rero tureke kuvugira kure cyane tuze kino gihugu buye nibaza ko turi mu nzira yo kugira ngo tugaruke nk'abantu bashasha amajambo ya Rwagasore na Ndada yarakomeye cyane tuze turayisunga kandi azodufasha baratubwiye ibintu bikomeye gose muri kahise nico bituma nifuza yuko umurundi wese akunda igihugu ayagendere nahuye na Rumumba muri Kenya yavuze ijambo rikomeye cyane yavuze ati sinzi ko mwavyumvise yavuze ati abarundi bose baba hanze y'igihugu cy'u Burundi tubateye akamo gukunda igihugu cyabo no kugikorera ubu n'umuhinga mu byo gukunda cyo kwigisha abantu gukunda Afrika n'ibihugu byabo ati ntihagire umuntu areka gukora ikintu mu gihugu cy'u Burundi ngo ni kubera leta iyi ihari canke nizoza kuko leta zihari nizahabaye nizizoza zose zizogenda mugabo uburundi buzokwamaho nta muntu n'umwe rero yoreka gukora ngo kubera ngo intwaro ngo ari aba ngo je nzoza gukora mu Burundi ngo bahavuye sha uba wihenze ntubukunda igihugu wecu ukorera icyo gihugu nyene wagiyemwo kuko nturi umupatriote avuga ati uko biri kose ubutwara uwo ari we wese turaba abantu nyene babaye mu Burundi hari abantu bagwaye imvunja basije umuntu aba hanze ndaterereye ibikwasho 10 kugira uwo muntu tumukura imvunja ndatereye umuti ugwanya inda mu Burundi uni umupatriote nayo gumuvuga ngo era abantu barakenye bibaye ngombwa mbere ukajamwe mu gukokeza kuko ndababwiza ukuri abanyepolitike ntibakundana none bokundana gute yu kandi umunyepolitike akorera ku vyakunaniye umunyepolitike akora ku vyakunaniye aho ufise intege nke ntiyadugira no kuvuga iyo abantu bariko barapfa bashonje umunyepolitike acagomba ko biguma uko nyene umunyepolitike niko ameze kugira ngo nawe azoronka hadugira yereka abantu yuko nawaje nkurukiza kuri abo bantu mugumu patriote si uko ameze umuntu akunda igihugu avuga ati malgré tout abantu barashonje tugira uruhara mu kuzana amahinguriro mu kuzana iterambere mu gihugu mu gisata cy'uburimye kugira ngo tugaburire benshi majambo make rero twese duhamagarirwa kuba aba patriote abantu bakunda igihugu kuko haba mu Burundi narabonye abantu benshi batakunda igihugu ari mu iki gihugu kandi bari ngaha bakita bagikunda kandi atari byo ubu rero umuntu akunda igihugu ategerezwa kurengera inyungu z'akagwi akaraba inyungu rusangi z'abantu bose abari hanze y'igihugu bita ba diaspora hari abantu bita ba diaspora bakomeye bakita bakunda igihugu n'abatari bo umuntu akarimba Burundi bwacu aje gutanga amahera kugira uwundi murundi yica ijambo rimwe ntubukunda igihugu
ukunda igihugu ntugomba ko umurundi apfa, ntugomba ko umurundi agorwa, ntugomba ko igihugu kigira ishusho mbi mu mahanga. Twese rero duhamagarirwa kuba abapatriote kugira ngo tubibemwo. Ijambo icivugo c'Uburundi siloga yose idufashe ubumwe, ibikorwa, amajambere. Ayo majambere ntiyokunda tudafise ubumwe kandi turi binebwe. Tuza kugira ubumwe hama tugakora. Imana bahezagire rero mwakoze. Ego cyane. Kenya twegeranje miliyoni zaba amajana 2 z'amarundi. Ayo mahera rero donc kubera organisation ya diaspora muri ico gihugu amahera barayegeranya bakayashira mu ndongozi za diaspora nabo bakayashira muri ambassade nayo ikacidufasha ingene amahera yacu ashika kuri konte yacu ngaha ibujumbura. Bibaye ngombwa aho basanzwe bafise abarundi bafise ama societe ari rekoni n'ivyo bihugu barimwo bafise ama compte bazogira ama transfer kuri konte ya diaspora ngaha. Mugabo aho batayafise tuca dukora n'ubuserukizi bw'u Burundi. Nishigwa rero ciza cyane. Ubuye muzobona ihinduka cyane mutari mwiteze. Kuko ubu diaspora n'ubuserukizi bw'u Burundi mu bihugu dukorana neza cyane. Turafatanye kuko tuvuga tuti ntushobora kuvuga ko userukira igihugu udahura n'abarundi. Dusaba abaserukizi bose b'uruhu bwa mbere guhura n'abarundi. Hama abarundi nabo ubwabo baritunganya mu bikorwa vy'iterambere gufashanya entraide sociale no kwitunganya mu vy'iterambere tutibagiye iterambere ry'igihugu. Tugere ku muvuduko ntangere bidusaba yuko abantu bose bipanga. Abari hanze bipanga, abari mu Burundi bipange kuko tuje ku muvuduko udasanzwe. Umuvuduko no kuvuga iki? No kuvuga ubu twatanguye gukora. Kare abantu bo muri diaspora twamara umwanya munini dutwitinga aho abantu bapfuye, aho abantu bashonje, aho abantu bagowe. Ubu tugiye gutwitinga ibikorwa. Uno munsi diaspora muri Etats-Unis baterereye ibihumbi amajana 5 y'amadolari. Voilà, twacha dukoma amashi. Nibere page twayihinduye. Umuntu yibaza ko kironka amakuru yo gutwitinga y'uburofa bimwe byo kugenda ukara abantu bagowe, abantu bariko baragwana akaba ivyo twitinga. No, fata ubonera page nk'aba journaliste posting ibintu positive ku gihugu. Mwaronse akantu keza gapostinga pana gupostinga uburofa. None uri gupostinga ibintu agira akamara abantu ntaco yamari. Postinga ibintu vyinova, ibintu bitundi murundi agira ubwenge. Avuga ati kameme c'est bon. Nivyo je ndabasaba. Ubu rero mudufashe ama diaspora ku isi murabe umwese ariko avuga ibiki kubijanye na diaspora aherereye. Muri Tanzania twabateguje imisi 3 idakwira nini. Tubabwira ko tugiye guca muri Tanzania duhure nabo. Tuhashitse twasanze abarundi baba mu majana 2 bari batwiteze ntitwari tubiteze abari ngaho barateye amahera yabo amadolari yabo ibihumbi 10 kandi iyo ni Dar es Salaam gusa ni Dar es Salaam yonyene tutaraja Arusha tutaraja Kigoma tutaraja n'ahandi na Nairobi c'est de même tutaraja mu zindi ntara zigize Nairobi no Kenya ucumva yuko umuvuduko c'est bon dushoboye ko turiko turaba miliyoni amajana 3 mu bihugu bibiri gusa c'est bon ni neza twifuza yuko igihugu cyose twagize ibiharuro dusanga hamwe igihugu cyose ku isi cyo duha ibihumbi 200 by'amadolari. Urumva nka Kenya za Tanzania bagomba bashike tugitanguye ari abantu bake cyane. Donc twasanze yuko miliyoni 7 twoba tuzegeranije ku munsi umwe hamwe igihugu cyose cyo tanga ayo mahera biroroshe rero. Nka Etats-Unis dufata state yose duhaye $20,000 amahera cyatero. Urumva dufata Etats-Unis 1 million, Australia 1 million, Canada 1 million, Africa 1 million, hanyuma Belgique 1 million Europe. Donc c'est déjà 5 millions. Sinzi ko vyumva biroroshe rero gutoza amahera. Nisho tu Burundi wese ari hanze iyo nyubako tuzokubaka tugomba kumubona muri database. Apana muri database nk'umuntu yabaye hanze aje kuzi igihugu oya. Database umuntu yagiye hanze hanyuma kitahura. Kuko ubu tugiye muri phase yo kwitahura kugira ngo utari bwagarura kenge kagaruke yumve yuko amajambo atacamaze ariko ibikorwa bivuga kurusha ibindi. Mu majambo make rero ça a été bon. Intambwe ni nziza kandi bizogenda neza cyane kuko nta muntu agwanya umuntu akora ntivyo ukunda uwo mugwanya gute ko igituma ngaha ari tutigeze tugira success ko bose bagwana mu majambo gusa nta numwe yaje ku kivi ngo akore tuje ku kivi rero sivyo hama turabo umuntu akoresha akarimi kwa tugwanye ntibikunda wewe nubwo ugwana gute ntugwanya umuntu akora ntibikunda kandi aduze ikivi inyuma y'ukwezi azofisho yerekana nawe uzowerekana umunwa n'ururimi uzovyikurahe ntibikunda tuchape kazi abarundi vraiment muri Afrika y'ubuseruko turi nyuma cyane paraporo y'abandi
aha rero haba no munyifato y'abari mu nzego za leta nabo nyene bateza guhindura ingendo yo gukora akazi ku mwanya apana guhembwa kubera ko wahawe akazi uhembwe kubera ko utonda hamugatunganiriza abene gihugu bakamenya umwanya bakoresha neza kuko ugiye kuraba muri ibyo bihugu baraza umwanya icarico time is money udashobora gukoresha umwanya neza nta kintu nakimwe ushobora gukora rero ivyo birazingamika ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu nimba nari kuronka ikintu mu munsi umwe nkakironka mu minsi 5 urumva ko nzomara iminsi 5 ndakwiruka inyuma nkabamara iminsi 5 ariko ndakora kandi nziza gukora rero iyo comportement yo guhindura ivyiyumviro imitegekere yakahise tukaja mu Burundi hari abantu bibaza nk'uko ko tutaraja muri vision 2040 kandi 2040 twarayitanguye none yabaye approve none ntituma duharura umunsi n'umunsi uraheze ejo uraheze tudakoze tuzosanga 2040 ijya vision tuzoguma twiririmba gusa so we need to start working right now tugakora kuva no munsi tukumva yuko umwanya ari facteur de production aha rero abantu baba hanze twarumvikanye kandi twarababwiye yuko mu kwi 11 tugomba kwerekana ku vy'ukuri ko turabarundi baba hanze ko tuba hanze koko kwerekana ko twegeranje miliyaridi zingana uko majambo make nivyo ivyo twovuga ni vyinshi mugabo c'était juste kubabwira yuko tourne la page tuve mu bintu byo gumatwirukana ko umuntu akavyuka avuga ishengera bamwo umuntu akavyuka avuga umugambwa bamwo umuntu akavyuka avuga ibintu bitagira umutwe n'amaguru aho kuvyuka avuga ati uno munsi yes reka nkwicupa kuko nagize achievement y'igorwa kanaka none kuvuga ivyo bintu byose biguha amanota ntaco bihindura mu buzima bw'umwana w'umuntu rero dukore tureke kuraba abantu twirabe ko eske turaba patriote turakunda igihugu by'ukuri nimba dukunda igihugu no guhindura comportement c'est tout